turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo y'ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba. Diane Ninahazwe ngiye kuyashikiriza ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya bahangayikishijwe n'impfu zirimwo iziterwa n'ubwicanyi bw'agasorosoro kuri bamwe mu Barundi baba mu Birigi no mu Buholandi. Polisi iramubwira ukuntu vyagenze, baca bamubwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hama aramuniga. Ubu ni umwe mu bari begereye umuryango wa nyakwigendera Rose Ndayishimiye. Ikiziga ca nyakwigendera Ndayishimiye giheruka gutorwa munsi mu cumba c'abana w'umuryango yari yagiye kuramutsa mu gisagara ca Charleroi mu Bubirigi. Mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no musi havutse urunani rwitwa Alliance Fleuve Congo rurimwo imigambwe, amashirahamwe yigenga n'imirwi y'abarwanyi. Urwo runani rwiteguriye kurwanya ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi ari nkamwe yosubira gutorwa nka President wa Kongo. Aha muri Amerika, Charles McGonigal yahora atwara ibiro vy'inyamiramabi muri Amerika FBI yakatiwe umunyororo w'amezi 50 yagiriwe n'ivyaha vyo gukorana n'umutunzi w'inkoramutima wa President Vladimir Putin w'Uburusiya. Intambara ya Israel na Hamas irabandanya. Abanyagaza batewe ubwoba no kwitwa impunzi ubuzima bwabo bwose gusumba uko batewe ubwoba n'amabombe. Idonido yano makuru yose ni mukanya. Musangwe ikaze na mwiriwe. Reka amakuru yacu tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutungane bwaciriye umunyororo w'amezi 50 Charles McGonigal yahora atwara ibiro vy'inyamirabambi muri Amerika FBI yagiriwe n'ivyaha vyo gukorana n'umutunzi w'inkoramutima wa President w'Uburusiya Vladimir Putin. Thomas Kamilindi turi kumwe muri studio. Nibyo umaze kubivuga. Uyu mugabo Charles McGonigal afite imyaka 55 y'amavuko, koko yahoze akuriye urwego rwo gukumira ubutasi bw'amahanga nyine hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro bya FBI mu mujyi wa New York mu burasirazuba bw'igihugu. Ubwo byari kuva mu 2016 kugera mu 2018. Mu byo yakoze yayoboye anketi ku Murusiya w'umuherwe cyane witwa Oleg Deripaska uri ku rutonde rw'Amerika yafata ibihano kubera uruhare ibarega mu ntambara yo muri Ukraine. Amerika ivuga yuko uyu mugabo Deripaska ari umwe mu nkoramutima cyane zikomeye zikorera President Putin. Amaze gusezera rero mu kazi ka leta, McGonigal yagiye gukorera uriya mu Rusiya. Deripaska yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Noneho mu kwezi kwa munani gushize agirana amasezerano n'ubushinjacyaha, amasezerano yo kwemera ko yarenze ku mategeko ahana ibyaha birebana n'ibihano mpuzamahanga Amerika ifatira ibindi bihugu cyangwa se abantu ku giti cyabo, no kwemera ko yakoze icyaha cy'iyezandonke, ibyo byose mu nyungu za Oleg Deripaska. Ubushinjacyaha bwa Amerika buvuga ko Deripaska yari guhemba McGonigal amadolari ari hagati y'ibihumbi 650 na miliyoni 3. Mu myanzuro ye rero umucamanza yavuze ko Charles McGonigal yononeye cyane umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho amukatira gufungwa imyaka 4 n'amezi 2 n'ihazabu y'amadolari ibihumbi 40. Ngibyo muri make. Urakoze Thomas Kamilindi. Duce tuja kuyavugwa muri Israel, aho igisirikare c'ico gihugu catangaje ko catahukanye ibiziga bibiri vy'abasirikare bacu n'umusivile umwe yari yatwawe nk'imbohe n'abarwanyi b'umugwi wa Hamas igihe bagaba igitero kuri Israel mu ntango z'ukwezi kwa 10. Bindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Edirwema. Ibi biravugwa mu gihe intambara hagati y'ingabo za Israeli na Hamasi ikomeje mu ntara ya Gaza. Gusa ibintu birasa nk'ibigenda bihindura isura, kuko noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangiye gukemanga amaherezo n'intego za gisirikare cya Israeli muri iyi ntambara. Amerika iravuga ko intego yo gusenya burundu umutwe wa Hamasi idakwiye kuba impamvu ya Israeli yo gutuza ingabo zayo burundu mu ntara ya Gaza.
Jake Sullivan, umujyanama wa perezida Joe Biden mu by'umutekano w'igihugu, mu nama yagiranye na minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu na minisitiri w'ingabo Yoav Gallant mu mujyi wa Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israheli, yabagaragarije ko Amerika idashyigikiye ko Israheli igumisha ingabo zayo muri Gaza igihe kirekire. Minisitiri w'ingabo Gallant yabwiye Sullivan ko bizafata Israheli igihe kinini gutsinda burundu Hamasi. Ibi ni mu gihe amahanga akomeje gusaba ko iyo ntambara ihagarara. Kuri uyu wa gatanu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bikorwa by'ubutabazi OCHA ryavuze ko ibihumbi by'abanyapalestine bahungiye mu gace ka Rafa batagira aho kurara. OCHA ivuga ko nta gikozwe hashobora kwaduka indwara zishingiye ku suku nke. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza ivuga ko abantu 18,600 bamaze kugwa mu ntambara hagati ya Hamas na Israheli imaze hafi amezi 3. Ivuga ko 70% yabo ari abagore n'abana. Edi Rwema, tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, abanyagaza bavuga ko ubwoba bafise bwo kuba impunzi ari bwo bwinshi cane gusumba ubwoba bafise bwo gutegwa amabombe. Ejo ni Mukankusi. Mu gihe amabombe ya Israel akomeje guterwa mu ntara ya Gaza, abanyagaza birundiye ku mupaka wa Misiri ku kigobe cya Sinayi mu mujyi wa Rafa, kandi bavuga ko mu by'ukuri ntaho basigaje bashobora guhungira. Abantu ibihumbi magana bataye ingo zabo, kandi uko amabombe akomeza guterwa yegereza aho bari, benshi bafite ubwoba ko ikintu cyonyine cyatuma babasha kugumana ubuzima ari uguhungira muri Sinayi, ariko ntibabishaka. Bavuga ko biramutse bibaye batashobora gusubira inyuma. Umugore witwa Osama w'imyaka 55 y'amavuko uturuka mu mujyi wa Gaza mu gice cy'amajyaruguru, ubu wahungiye Irafa, yagize ati nta hantu hasigaye, ubu ibitero byo ku butaka byo kwihimura bya Israel bishobora kugera naha. Ati twajya he nyuma ya Rafa? Osama n'abandi benshi bateshejwe ibyabo b'abanyagaza banze igitekerezo cyo guhunga bambutse umupaka igihe byashoboka. Yakomeje agira ati twanze kujya kuba muri Sinayi, kandi dushaka gusubira mu ngo zacu nubwo zabaye amatongo. We n'abandi banyagaza bateshejwe umutwe kandi bahamurwa n'ubuhungiro. Benshi mu batuye Gaza bakomoka ku banyepalestina byabaye ngombwa ko bata ingo zabo nyuma y'iremwa rya Israeli mu 1948. Imad, umugore w'imyaka 73 nawe wahungiye Irafa, yagize ati niba duhitishamo hagati yo kuba munsi y'amabombe cyangwa kuhava, nzaguma iwanjye, nzasubirayo niyo haba hariyo za burende. Nzasubira mu mujyi wa Gaza kandi nzihanganira ikintu icyo ari cyo cyose. Hejuru y'Amerika turacari mu makuru agezweho hirya no ku isi. Abanyamategeko bunganira leta muri Senegal bavuze ko bazokungururiza ingingo ya sentare yemerera umunyapolitike Ousmane Sonko gushirwa ku rupapuro rw'itora amatora y'umukuru w'igihugu. Edi Rwema nivyagarutse kutubwira. Abo banyamategeko bavuga ko bazajuririra icyo cyemezo mu rukiko rw'ikirenga. Sonko w'imyaka 49 yakuwe ku rutonde rw'abakandida perezida mu kwezi kwa gatandatu nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufungwa ashinjwa guteza imvururu mu gihugu. Afite kugeza tariki ya 26 y'uku kwezi kuba yakusanyije ibisabwa byose kugira ngo atange kandidatire ye mu matora ateganijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Abunganira leta bavuga ko izina rye ritemerewe kujya ku rupapuro rw'itora kugeza icyemezo cya nyuma cy'urukiko rw'ikirenga gifashwe. Icyakora abunganira Sonko bo bavuga ko kujurira icyemezo bidahagarika ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cy'urukiko rubanziriza urw'ikirenga. Sil Cledoli, umwe mu banyamategeko bunganira Sonko, yavuze ko itegeko rireba amatora rivuga ko icyemezo cy'urukiko kigomba guhita gikurikizwa kigifatwa. Sonko yahamijwe ibyaha byo kugumura rubanda no gufatanya n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Abamwunganira bavuga ko afunzwe ku mpamvu zigamije kumukura ku rubuga rwa politike, ibyo leta ihakana. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye bakaba bahije kudushikiriza. Hari mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, X na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya dusha tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyerekeje ku mugabane wa Buraya. Bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya cane cane abahunze batewe impungenge n'iyicwa canke impfu z'abarundi bene wabo zidasiguritse cane cane mu Bubirigi no mu Buholandi. Urwa vuba ni urwahitanye umukenyezi w'umurundikazi mu Bubirigi ku munsi wa kabiri w'inondwi. Igipolisi co mu Bubirigi kivuga ko uyo nyakwigendera yatowe ikiziga mu rugo rw'uwundi murundi abayugira gatatu mu kiringo c'amezi atatu aheze. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha amakuru Pierre Claver niyo nkuru mu Buholandi. Inkuru z'urupfu rw'umupfasoni Rose Ndayishimiye umurundikazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'iyindwi. Bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi co mu gihugu c'Ububirigi mu gisagara ca Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku mugwa mukuru w'Ububirigi i Buruseli. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri ico gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi casiguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubirigi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukorwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi catangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemwo kuramukanya. Ubu n'umwe mu begereye uwo muryango wa nyakwigendera. Polisi iramubwira ukuntu vyagenze, baca baramubwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hama aramuniga. Twamusanze ari allonge muri chambre yambaye neza impuzu yari yambaye, ariko manton yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyene aje gufasha uwo mudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Hama baramwica, kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu après-midi. Ibi vyateye icuka kibi mu barundi baba muri ico gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu vya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri ico gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Ubuholande mu gisagara c'Lahe. Ubu wa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo vyerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu barundi baba mu Bubirigi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana, abantu baraja mu mamanza. Ivyo vyose tujamwo ni riski, kubera ntubuze umuntu muri kumwe. Hama ngaha i Buraya ni handi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera uba kure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ubu ni ukwicungera abo bagendana, umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa, ico afungura. Urumva ntitwijajare. Abo barundi bavuga ko hagiye kuba ukwinubana kwinshi. Ivyo bikunyurwa nuko bamaze igihe bikeka uburozi bwoba burungikwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bob Rugurika arongoye radio RPA imwe mu zatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiye muri ico gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimwo abamenyeshamakuru, abaharaniye agateka ka zina muntu, abanyepolitike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nawe nyene yavuze ko afise amakuru akwiye ku butegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva ku nduheze Bob Rugurika ashize habona ayo makuru nta uragira ico yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Yamara mu kiganiro giheruka n'abavugizi b'inzego za leta, ibiro vy'umukuru w'igihugu vyashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru. Ico bikoze no mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Ubushinjacaha bwagirije Arengiyombe Bunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimwo gukoresha abapfumu n'uburozi. Umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko ico conyene kigaragaza kw'ico kigwanisho c'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe. Mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunzi baba canke ko kanaka ariho ari. Ubwo wikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga aba menshi muri bamwe mu barundi baba muri ivyo bihugu cane cane ivya Buraya.
nta mwongo buri sato ibidahitswe. Abo bose tugendana sibo beza, kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda. Abantu bari ngaha barangajwe, abandi barahunze ingorane izi canke ziriya. Biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga, aho wamuhungiye aba ariho asubira kugusanga. Je nibaza ko ubuya natwe dukwiye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora. Igipolisi c'Ububirigi carafashe kirafunga umugore wo muri urwo rugo nyakwigendera yatewemwo ari kiziga. Umugabo wiwe aracidegembya kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusa kiwe. Igipolisi catangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo vyo kwa muganga ari vyo bizokwerekana neza ingene uwo murundikazi yishwe n'imvo zatumye agandagurwa. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Ubu naho tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatatu w'indwiza niho abanyagihugu bo muri ico gihugu bazokwinjira mu matora atandukanye harimwo n'ay'umukuru w'igihugu. Aho muri territoire za Uvira, Fizi na Mwenga ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo bavuga ko batigeze babona abakandida depite baza kwiyamamaza. Vedaste Ngabo ari Uvira aratubwira impamvu. Amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi. Mu ntara ya Kivu y'Epfo hazatorwa perezida, abadepite ndetse n'abajanama b'amakomine. Bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho abagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari. Uduce abakandida batarageramo harimo Rurambo, Magunda, Minembwe ndetse na Mikenge. Nk'uko bitangazwa n'abahatuye, Lubungo Willy ni umuturage wo muri sekiteri y'Itombwe mu muhanda wo mu Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira. Agaragaza yuko mu gihe hasigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depite barakira iwabo. Kwiyamamaza badahari ntibaye babona ivyo babwira abantu, ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore, ntacyo babona cyo bobaha batarabatuma ngo babanze babatume baje Kinshasa. Nibagera Kinshasa nicyo gihe bazofasha abantu. Ariko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite. Vrema henshi barahamagara abantu bakaza, ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda. Muri amwe mu lokalite ya Bijombo, Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira, bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona n'ifoto ye. Pasteur Makimbi ni umuturage wo kumurambya. Nta badepite turabona, nta bantu n'abamwe baza kwiyamamaza iwacu. Turasa rero nkaho bisa nibikereje kandi iminsi yashize hasigaye icumweru kimwe gusa. Amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa, ntituzi n'amanimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo. Abakandida depite bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe n'amikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo yo guha baje kumva aho biyamamariza. Etabu wa Loge ni umukandida muri territoire ya Mwenga. Kuva gahunda yo kwiyamamaza zatangira ntariyamamaza. Yesu yagiye gukora kampanye, ikibazo cya mbere cy'amafaranga bifite. Buri mtu aragoye parti taguri mu gutanga amafaranga. Abari mu gukora kampanye n'abantu banyaze igihugu, bamaze kwiga muri gihugu, niyo mu gukora kampanye. Kubwa Piero Kaluba wo mu ishaka rya Debout Patrie avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo. Hariho amagroupe arme, hariho ayo magroupe arme aririya tuma ntekereza yuko zamutse kanje Piero boza kuntega mu nzira. Gusa nubwo biruko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda, amafaranga iyo bari kwamamaza. Bamwe mu bakandida depite bafite amikoro menshi badukoze urumva nyine baduhereza nk'idolari 20 ivyo bihumbi 50 vy'amakongo cyangwa bacaguhereza nk'idolari 25 kugenda muri mu moto ngana gusa amamoto ashika kuri moto 40 moto 30. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batariyamamarizamo bushobora kugabanuka. Bazobasha gutora, ico ni ikibazo gikomereye abantu bose. Aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo ni bande tuzotora, wamubwira akakubaza nimero,
kuvuga ngo umuntu umukecuru amubwira ikibazo c'inimero ntaco ashobora kumenya, umuntu umusaza amubwira ikibazo c'inimero ntaco ashobora kumenya. Nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasensibiliza, bakangurira gutora, bakabereka amanimero, bakabereka n'amafoto, bakafata umwanya muremure, ariko umwanya ntawugihari kuko hasigaye iminsi mikeya. Muri teritwari ya Uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya 4, muri Fizi ni 201 ku myanya 4, mu gihe mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira 3. Mu ntara ya Kivu y'Epfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni 1634, mu gihe imyanya bahatanira ari 32. Twibutse yuko abaturage miliyoni 44 aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Ijwi ry'Amerika mu nama igira 19 y'umubano mwiza yitwa Ujirani Mwema hagati y'intara ya Kigoma n'intara bihana urubibe ku ruhande rw'u Burundi. Abazirongoye baremeranije ko bagiye kurandurana n'imizi ibiturire vyibonekeza ku mipaka, guhimiriza impunzi gutahuka no korohereza abazibamwo kuronka impapuro z'inzira. Iyo nama iheruka kubera i Nyanza-Lac. Ibindi kuri no nkuru Ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda. Yari inama igira 19 y'abarongoye intara za Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga zihana urubibe na Kigoma. Iyo nama ikaba yabereye i Nyanza-Lac. Abarongoye izo ntara bakaba bari baramutse basuzuma aho bagejeje gutsimbataza umubano mwiza hagati y'izo ntara. Mu cegeranyo casomwe ku ruhande rw'u Burundi barashimye ko inzego z'umutekano za Tanzania n'u Burundi zikorana neza. Mu Burundi muri uyu mwaka wa 2023 amapikipiki 3, inka 42 n'ama 27 byarafashwe birashikirizwa inzego z'intwari Kigoma. Abantu 12 bari bafashwe n'inkozi z'ikibi barabohojwe, abagera ku 300 bafatiwe Tanzania bakaba baratahukanywe mu Burundi. Imigwi 5 y'abasuma yakorera gwihishwa ku mupaka wa Kigoma n'u Burundi yarasambuwe, co kimwe n'iyindi 6 yajabukana abani Tanzania. Haragwanijwe kandi kwinjiza ibidandazwa biciye mu busuma. Ku ruhande rwa Tanzania naho kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka hagushika mu kwezi kwa 11 guheze, abarundi bagera ku 2890 binjiye mu kinyegero badafise ibyangombwa barafashwe. Muri abo 1405 bajanywe mu butungane bwa Tanzania, 1400 nabo basubizwa mu Burundi. Harafashwe kandi abana 425 bari bagiye kurondera ubuzima Tanzania baca basubizwa mu Burundi. Abahunze Burundi bagera ku 19,483 barahungutse baciye ku mupaka wa Mugini Makamba, abandi 950 baca Muyinga. Mu byo basanze bitagenda neza ni biturire ku mipaka, nubwo ku mpande zose bemeza ko bahanye abagiriwe no kujya ibiturire, kandi mu byakwa haba harimwo abakwije ibisabwa kugira bajabuke. Hari ikibazo kandi ca murekarengane ya Ujirani Mwema hagiha uburenganzira abarundi canke abatanzania kuguma mu gihugu bagiyemwo imisi 15. Abarundi bati kive ku misi 15 kije ku mezi 3 gushika kuri 6. Abatanzania nabo bati ikibazo kiri wanyu ko muriko murategura gutanga murekarengane mu makomine muzoyiha imisi myinshi. Uyu ni Albert Gabriel Musovera, umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari Ikigoma. Turashimye cyane ko mwiyumviriye gutanga murekarengane mu makomine ahantu rubibe na Kigoma, ariko tubasabe izo mpapuro zizobe zifite
zifise ikiringo kuva ku mezi 3 gushika kuri 6 kuko natwe nizo duha abarundi baje kurima canke kororera iwacu. Uwo muyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari Kigoma yarongeye arasaba ko Burundi bwobafasha bakaronka abakozi bafise inguvu. Turasabye dushimitse leta y'u Burundi idufashe kurondera abakozi bafise inguvu dusanzwe dukeneye iwacu muri Tanzania, kandi izoba iriko irafasha abanyagihugu bayo kuko bazozi iwacu baronka akazi kandi baharonkera ubuzima. Albert Gabriel Musovera ahakaba yashaka kuvuga ko abashaka kuja Tanzania bava mu Burundi bokoroherwa mu kuronka impapuro z'inzira. Abarongoye intara zo mu Burundi nabo bakizeza abatanzania ko ariko harategurwa impapuro z'inzira zizohora zitangirwa zigasinywa na musitanteri yegereye umupaka kandi zishobora gushitsa amezi 6. Ku kibazo c'abana bajanwa Tanzania, abigeme baja gucuruzwa n'abakenyezi bati ingo zabo bakaja kurongorwa muri ico gihugu, umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari Ikigoma yishuye ko bariko barakorana n'ishirahamwe gitaha ineza y'abana UNICEF n'igitaha bimukira OIM kugira ngo bagire ivyigwa bamenye mu bantu iyo bajanwa nico baja gukoreshwa. Ku ruhande rw'u Burundi bidoga ko hari abarundi bakutwabo iyo hageze ko bataha. Nova Dawson Kato arongoye igisata c'uruja n'uruzi Kigoma ati uretse baca mu nzira z'ibinywabi abandi nta kibazo bagira nubwo baba bafashwe. Nyakubahwa, abarundi bataha baratahukana amatungo baba baronkeye Tanzania. Abafatwa n'igipolisi nabo barigishwa bakandikisha amatungo yabo, hanyuma barekuwe bakayasubizwa bakayatahana. Barutwa nayo Jean Claude Buramatari wa Muyinga nawe yasabye bagenzi be b'Tanzania kubahiriza abarundi kazi baba barongowe Tanzania. Mbere tubondo twarakire n'umukenyezi yirukaniwe n'umwana tumubajije ngire bizoca bigenda kugira musubize kwase cyavuga kose yamutanga kandi yaciye ahungira muri Tanzania. Rero twasanze ari ko ahi Burundi umwana yandika kuri se yashitse cyo bigorana ngire yandika ku bitabo ndangamuntu kugira ngo aronke uburenganzira bwo kwita kwitwa umwenegihugu w'u Burundi, sinivyo gusa n'ibijanye no kwivuza ikibazo. Ku ruhande rwa Tanzania bati kenshi duhora tubashikiriza ubuserukizi bw'u Burundi radio yacu mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3 kandi tubifurije umugoroba mwiza. Mu Burundi ho turacari ku mirongo migufi ya shortwave. Muhinga bw'ivyuma nshimire cyane Nadia Taha hamwe na Engineer Justin bari kumwe nanje muri ano makuru. Kuri micro yari Diana Ninahazo, ekipe yo no mugoroba tubifurije kugira weekend nziza muri haryana hatarajyana hararumwasi. Tuzongere mu ndwiza mu bindi biganiro
ahanje nayo uwundi bagenzi banje bandi muraza kuba muri kumwe mu bindi biganiro bibandanya nejo aho bukera ijoro ryiza abakunzi bacu.